Vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana bivanye naho mudahengeshanya kutwumviriza no kudukurikirana muherereye abari ku mugabane w'abanyamerika bivanye n'umwanya, abari ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudagi, Ububirigi, abari ngaho muri Australia, mwese muri Autriche mbere no mu Butaliyano, abari ngaho ku mugabane wa Aziya muri Qatar, Oman na Arabia Saudite no mu bindi bihugu bitandukanye nk'Ubuhindi n'Ubushinwa, mwese mwagiye kurondererayo ubuzima, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, abari Mahama, mwese mudukurikira muherere mu gisagara ca Kigali, abari ngaho muri Tanzania, abari i Dar es Salaam, mwese muri ngaho za Bukoba na Buha, mwese kandi mudukurikira muherereye muri Kongo mu burengero bw'igihugu cacu Burundi, bari muri Kivu y'ubumanuko muri Bukavu, abari ngaho muri Kivu buraruko muri Nord Kivu nyine Igoma mu gisagara ca Goma, abasoda muri ku rugamba muri ngaho muri Kivu y'uburaruko, mwese aho mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara makomine, imitumba, ubucimbiri n'imisozi bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikako aho uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi ni inkuru yaraye ibaye ku muhingamo w'ejo kw'isaha 11 z'umugoroba canke z'umuhingamo ngaha mu gihugu cacu Burundi, ahabaye ibidasanzwe. Abahora bapfunga abandi, abahora bafata ingingo zikomakomeye cane, nabo baraye binjijwe amabohero. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye asubiye kwerekana ko nta mifyinato, abahora ari abakomakomeye cane bajejwe amabohero. Uyu yahora ajejwe ibohero rikuru rya Mpimba ni Colonel Serge Nibigira, uyu nawe yaraye ahagaritswe yinjijwe ibohero. Colonel Serge Nibigira yaramenyekanye cane mu mabi atandukanye, mu gutyoza abanyororo binjizwa ibohero rikuru rya Mpimba, mu gufata abanyororo akabavana akabasohora ibohero akabajana muri documentation, bakaja gusambishwa, bakaja gukubitwa ngo ubutungane buriko burakora, mu gihe umuntu yinjijwe ibohero rya Mpimba afise urubanza ariko araburana, ariko agaca avanwa ngaho muri iryo bohero rikuru rya Mpimba bigizwe na Colonel Serge Nibigira, akabatanga muri documentation bakaja gukubitirwayo. Ubu nawe yahagaritswe. Colonel Serge Nibigira batazira Gikona yaraye afunzwe, yarasanzwe nyine ayobora iryo bohero rikuru rya Mpimba, yaraye yinjijwe ibohero rikuru rya Bubanza, yaciye ajanwa mu Bubanza, niho yaciye ajanwa gupfungirwa, aho yarasanzwe akorera ngaho ku Musaga nyine mu ku Mpimba, nawe yafashwe ajanwa gupfungwa. Ntiyinjijwe iryo bohero wenyene, biraboneka ko abantu bagira bane bahora bakorana ngaho muri iryo bohero rikuru rya Mpimba bahagaritswe. Uwa mbere twobabwira ni umukenyezi yarasanzwe ajejwe amategeko mu buyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi bwose. Uyu mukenyezi bamwita Odeta, niwe yarasanzwe ajejwe amategeko mu buyobozi bukuru bw'amabohero yose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murumva ko yari umuntu akomakomeye cane uyu Odeta. Nawe yaciye ahagarikwa, yajanwe gupfungirwa, nawe kuri ubu ngubu biravugwa ko yoba apfungiye mu Mpimba, nawe akaba yahagaritswe. Undi agira wa kabiri yaciye ahagarikanwa na Gikona ni Rachel, umukenyezi azwi ku izina rya Rachel, yarajejwe amategeko muri mu ibohero rikuru rya Mpimba.
uyu we yahora akora mu mpimba nyine ariko yarajejwe mu gisata c'amategeko muri iri bohero rikuru rya Mpimba nawe nyine mugabo yinjijwe ibohero rya Mpimba agasho saa kumwe yari asanzwe akora muri iri bohero rikuru rya Mpimba ariko ubu nawe yarirayemo nk'umupfungwa yahora akoramwo. Undi agira uwa gatatu yaraye muri iri yaraye ahagaritswe ni uwitwa Lewonsi yahora ari umukozi mu Mpimba nawe nyine mugabo yinjijwe iri bohero rya Mpimba nawe yaraye mu Mpimba aho yahora ari umukozi ariko ubu yahagaritswe nawe kuri ubu ngubu ari mu gasho ngaho mu Mpimba. Uwugira uwa kane yahagaritswe nawe ni Oscar Barankariza Oscar uyu nawe yari umuhanuzi mu biro by'umukuru w'ubutungane bw'umushikiranganji mukuru w'ubutungane Domina Banyankimbona. Uyu niwe mushikiranganji ajejwe ubutungane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu nawe yahagaritswe yahora ari umuhanuzi nyine ngaho mu biro vy'umushikiranganji mugabo nawe yatawe muri yompi arahagarikwa kuri ubu ngubu arapfunze nawe yinjijwe mu Mpimba. Amakuru aravuga ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari we yatanze itegeko ry'uko abo bose bagomba guhagarikwa bivanye n'igiturire no kutubahiriza amategeko atandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bose barapfunzwe. Iyi dosiye biravugwa ko harimwo n'abandi batandukanye bagomba kuzokurikiranwa muri iyi dosiyo kugira ngo hamenyekane hatahurwe ukungene vyoba vyaragenze kugira ngo ico giturire n'andi makosha atandukanye ariko aragirizwa abo bagabo n'abo bakenyezi bice bija ahabona ngaho mu butungane intahe ibakubite mu gahanga nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Umugabo si ivyo gusa umukuru w'igihugu kandi Varisito Ndayishimiye yaraye akoze ibindi bitangaro aho yagiye mu Buyenzi mu isoko nkuru ya Ruvumera. Isoko nkuru ya Ruvumera murazi ko yigeze guturigwa irasha iratokombera. Ejo bundi haratowe ibisase vyaboneka ko ivyo bisase kwari ukugira ngo bongere baturire iyo soko nanone hama mu guturira iyo soko bice bivyara ingaruka zikomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa ko rero umukuru w'igihugu yaciye yishikira ngaho kuri iyo soko nkuru ya Ruvumera aja kuyikuburira akuramwo abategetsi abayobozi batandukanye yaciye abirukana yarabakuye. Bivugwa ko hagiye gushakwa abandi bayobozi baja muri ivyo bibanza vyo kuyobora iyo soko nkuru ya Ruvumera ngo vyaraboneka ko ivyo bisase vyatowe mu kazu gakusanyirizwamwo umuyaga nkuba ucanira iyo soko ya Ruvumera. Iyo soko nkuru rero ikaba biboneka ko bagira basubire kuyiturira ariko bamwe bakaba baraciye batabwa muri yompi bakaba bari muri documentation aho bariko barasambishwa kugira ngo hamenyekane ukungene ivyo bisase bine vyo mu bwoko bwa grenade vyaciye bishika ngaho muri ako kazu gakusanyirizwamwo umuyaga nkuba. Umukuru w'igihugu yarumvikanye avuga ko hari umwanda kuri iyo soko n'ahandi hose hatandukanye mu gisagara ca Bujumbura n'igihugu muri rusange, avuga ko abatipfuza guharura ku marembo no gutera amashugwe no kuza barahakora isuku, iryo suku azoca aja kuryikorera hama uzokwanka kwishura canke kuriha amahera yuko azoba yakoze iryo suku ngazoca amupfunga.
umukuru w'igihugu rero biraboneka ko abo bose batariko baratunganiriza abenegihugu ariko arabakorerako irya nino. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.